Hello, TV fans. My name is Milintia. Ndakuvuga ivyo uri byose. Mfasha basanga abantu babaye bazega uje ndi imana kandi ntimana. Bakindusha. Okay. Niambie umukobwa atarabikora na rimwe mu giswahili bamwita gute? Every story matters. Okay. Reka turamutse umushiki wacu ngaha. Yo. Mwegereze mikobwi sinzi kaza kutwumva neza. Aturamutse gusa umushitsi. Aturamutse na kamera afite isoni ni sawa? Ni sawa. Meze utese. Meze neza. Tuvuga icyongereza. Tani nyibutse. Witwa bahera hembeka. Witwa gute? Natubwira akazina, nabwira akazina abakunze ba STV. Icyongereza ndakizanye ngaha. Umva ngaha bamenye ko ataconze. Rero abatazi ko ntakiza. Kamihorere. Ntaco urazurabishira mu cyongereza. Mpora ndavyumva rimwe na rimwe. Aradi icyongereza. Kubi. Byavure. Ntibagikuyeho. Naturamutse mu cyongereza twumva. Bitwanda. Milintia. Ufite twenga neza uri naturel. In English ravuga natural. Nature. Nagitowe. Yeah, ndakaze man. Fatira ngoma basket. Reka. Ako nashize amafyeri menshi. Nacho. Amatara ngofye. Okay ntacho. Ubundi uri naturel sivyo kandi urazikora ko biri. Nimba mu nyungu tazobintu me ari ibintu bibafata. Oya usanga ari no museri yo modi yiwe no by the way yashatse kuba washatse kuba naturel. Ujya mu jamara afise ingeso urabizi. Iki. Afise ingeso kwakira abashitsi neza. Voilà. Tu vois. Nari kanzi ibindi bintu ega ndimba ndamutiye. Ikintu kimwe je ndishimye kuntera iteka. Ubundi hari wacu kubiri kuri hano. Abwo abafana nibaza ukuntu biratugoye ugira kuri. Bashaka kwenda kuri Numushitsi yaje kutugendera muri ACTV. Naje kugendera ACTV. Ko je ko ntakugendera. Domain. Ngo iki? Ikintu cyatumye ndagenda gusaba kwicara gato reka nakikubwira. Sinashaze kubibwira before. Okay. Abafana banje je ndabizeye antuka. Ubundi mukabona bereye kuza guhostinga. Nzohita ndamubazanira. Ati ibinyabana kumvuga pfu. Nzoca ndamubazanira ni yamufashe. Badushire muri commentaire imba mukeneye ko azomuhosta. Mumushaka aza guhostinga. Ariko reka gire introduction iwe gato. Ubundi yayigira gute? Ubundi mbere yayigira gute? Non, c'est une introduction, salutation and présentation qui like ivyo ugomba gukora. Fata ko ari je ugomba gukora nanje kiganiro. Sivyo? Twumva ukuntu yo hosting. Right now, Nyene kamera. Improvisa intro yawe twumva tu. Okay, fata micro. Abana muzi. Wele gato bitwara imisegonda 10. Hello STV fans, murameze neza. J'espère que mumeze bien, j'aimeze fresh. Amapari bintu ni fresh. Ndi kumwe n'umushitsi wanje. Je murazi ko nitwa MC Andi, Papa STV, CEO STV. Ndi kumwe n'umustar akomeye cyane antuka yitwa Milintia. Ndakuvuga ivyo uri byose. No mu photography afotora neza cyane, afotora muri ntuze no muri ntuze. Ariko kandi nawe umukeneye kwa gufotorera mu manza cyangwa mu bindi byinshi mu makonsenike urahawe kazi. Ubundi gahunda reka mwige babibujumbura hariya nyene ni yaba hariya. Et puis afite n'urukundo rwinshi. Rwinshi sa afite urukundo rwinshi afatwe ngane zuracha twenga. Introduction yawe uchigene. Abadi wayinkore iwanje. Oya nakuzi yanje. Ashaka kwegereza. Tumvuga nabi kubiri. Ibijyagiye. Turalizana niko. Iyo iradoza manje. Haje lito iradoza. Hello, TV fans. My name is Milintia. Nkabana nagendera ACTV aho basanzwe bakorera. Thank you. Okay. Okay. Bizo afana. Kuzaneza bamere bizo bamere tuba bizo afana. Ndayibabweje. Mbejeje. Thank you so much. Thank you. Mfasha basanga abantu babaye bazega uje ndi imana kandi ntimana. Okay, merci beaucoup kandi. Milintia, Milintia. Tugomba dukrere logo ya no. Bacha babimenya abantu. Reka niduhe ubundi reka tugumana du secret nidumheze gahunda yose ahanyene kuri kamera. Okay.
So and no munsi turi ngaha kwanza natanguye nifurije umwaka mwiza abakunzi ba STV. Sinebwa baramutse. Ndabakunda cyane ndabaramutsa cyane long time mutambona kuri kamera ariko vuba mugiye kumbona 2024 foke dukora kandi cyane kuzindi cyo nanje ngaruke mumbone cyane ubundi gukora STV gumikora kandi ndizera yuko turi kumwe byose birashoboka urukundo mukwereka natwe turagerageza kuko nimba je ntaboneka ariko mukabona iganiro ndabona ndizera yuko STV birakora kandi abifise mu ruhara kugira ngo byose biboneke so nabaye ikaze muri umwaka wa 2024 and ndabifuriza iterambere ryinshi n'amagara meza n'amafaranga menshi ko je ndakunda amafaranga kandi amafaranga akora byose akora byinshi muri bijya rero byinshi akora turayakeneye tena tamaa ya franga ndo tamaa kila mtu iko nayo Rumva Kiswahili Rumva Kiswahili Lakindusha Okay Niambie umukobwa atarabikora na rimwe mu Kiswahili bamwita gute Ajenex Adeka sinda kumara maji kuri TV right now we Chanda kumara maji wana ko undusha Kiswahili Kids Jena kids Nuko babazi kuri Ntacho je sindenze mbwira ko kawe Ubundi andi nikadukomeza ubundi bonane wayifise gute bonane abantu wayifita gutandukanye yarabaja mu isengero yarabaja bonane ntibige bayifetera mu rushengero yarabaja gusera ari urushengero abana bateka umuceri ngo tuge oya yarabaja kugira veyi none bari gufeta oya yikundira gufungura aya namakesha gute amakesha veyi nyene none veyi urumva harimo fete muri veyi ngira veyi so gukesha none gukesha ni fete bonane gukesha ni fete Akesheje mu sengero wakeshereje he basi yandi tugira jewe avant tout sinakesheje wari ujyana narafukamye guhera 23h50 minutes gushika minuit 5 minutes ufukamye Imana aho nari ndi sinovuga gusa narashimye Imana urumva ni umunsi wose nari mvuye mu mwaka umwe nja mu wundi ufukamye mwaka wose ndashima Imana ndanayisaba ibyanye nyene nifuza kandi izezo bishikana ko ngire ko ndanayisaba yuko yomfasha kwera no mwaka ari yindi ntamwe nifuza gutera of course nko mu mezi 6 ndakika nzoba nayishitseko hama kandi n'abantu twizera yuko no mwaka tuzoba turi nko muri tuzoba twashika nka 30 abone 30,000 abone oya habura baki cyane gose c'est ma prepé 26,000 ntaco jewe antuka babone nubwo batuba benshi ariko ndakeka bamwe dufise bumutima ko twe dufise abafana badukunda cyane gose eka tunabashimira Imana bahezagire cyane baradukunda ku buryo twiyata ama partage menshi dukora ariko abafana bacu umunsi umwe 24 bari content and VIP hari umuntu ushaka kugira ama commentaire mu bindi biganiro ko umuntu ufise twemoje twinshi tumusaba imbabazi na Milintia twamutebe umva yaraje guturamutsa ahamaje dushama ikiganiro nitwakujanyiranije twamujanyiranije none uri umushumi uravyemera umuntu wacu wa kubera ari umuntu wacu urazi nyene niko kazi tubaye huko nyene tuba twifuza uri muri sinagushira ntavyo bumvise ndasavye n'abantu ntavyo bumvise ndasavye ndagushimira tout simplement karagaciyema ariko twagiye kutugendera ariko ibintu tubivugira ngaho ibindi ariko kandi wowe umuntu wanje ega ndagushimira kandi attention nubwo atokora muri STV nzategura ibiganiro bitadukorane nawe bitatu uranyemereye numvisa muri afise nakazi umuntu yashobora gushira habona ega arashobora no gukora amadiri yo Kamen oya tuzakora imisozi 3 je nawe tuzategura deba ariyo deba shaka dukorana merci Dan merci STV yose en general ago je kandi nkuko babizi ndabakunda sana wabemereye bizo basome neza urazi gusomana basome neza basome neza narakubonye uri kurasoma umwana ari akana kawe ukunda sindakavuga Kamen basomereye kunyene wa musoma keneye kuri umuhost ashaka gusanga ari umuhost merci beaucoup STV. Every story matters.